Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 z'ukwa kabiri. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagendereye agace kazahajwe bikomeye n'umutingito wo kuwa mbere umaze kwica abantu barenga 11,000 ngo ni ibyago byaciye igihugu mugongo. Mu gihugu hose buri muntu wese aho unyuze n'amaradiyo nayo hose ni umwuka w'ibyago, bari ukwitanga kwa buri wese mu gufatanya muri aka kababaro. Hari imiryango myinshi, abaturage, abavandimwe bari kuba hanze, bari kurara hanze mu migi yose itandukanye. Uwo numwe mu baturage batuye mu mujyi wa Ankara, uratubwira uko bimeze mu gihugu. Umutwe w'inyeshyamba zayi mu 23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo urahakana ibirego by'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch birimo ubwicanyi bw'aba civile ndetse no kubinjiza mu gisirikare ku ngufu. Ndagira ngo niba ukurikirana neza nta rwatsindwa n'umunsi n'umwe. Ni gute bafata umuntu ukamujyana mu gisirikare ku ngufu agatsinda, ugenda adashaka yarwana agatsinda? Naho mu Rwanda Minisiteri y'Imari yasabye inteko ishinga amategeko kwemera ko habaho inyongera ku ngengo y'imari y'umwaka yari yaramaze gutorwa, ubu yari maze ndetse amezi 7 ishyirwa mu bikorwa. Bibiganwe na Mark Niyonkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mukanya nyuma ko Florentine abanza kubagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Urakoze Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yagendeye akarere kahuye n'ingaruka zikomeye za nyamugigima yo ku munsi wa mbere igahitana abantu ubageze ku 11,000. Mu ijambo yashikirije haracamwo ugwamo rw'imodokari za ambulance muri iyo ntara ya Kahramanmaraş. Bwana Erdogan yemeye yuko hari ingorane zikomeye zo gushika kubahuye n'iyo nyamugigima mu kubashira imfashanyo, ariko atumwikomo ku mabarabara n'ibibuga by'indege vyononekaye. Abatavuga rumwe na leta muri Turkiya barega leta gukoresha nabi imfashanyo ico gihugu kimaze kuronka. Abajejwe gutabara barakomeza kurondera abo babakiri bazima mu nyubakwa zahenutse hirya no hino mu manuko bwa Turkiya n'uburaruko bwa Syria. Ikigo c'itangazamakuru rya leta muri Syria naho kimenyesha yuko abantu hafi 300,000 bataye ingo zabo inyuma y'iyo nyamugigima yo ku munsi wa mbere. Muri ico gitigiri ababa mu karere kifatiwe n'abagwanya leta mu buraruko bushira uburengero ntibarimo. Muri ako gace hapfuye abashika ku 1,400. Indege zigemuye imfashanyo zivuye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati ziramaze gushika muri Syria, ariko nta kintu kinini ico gihugu kiraronka c'imfashanyo iturutse mu bihugu vya Buraya. Akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya karakiriye ubutumwa bw'ubutegetsi bwa Syria busaba imfashanyo, ariko uwo muryango warihanangirije Syria yuko ibwirizwa kurekura izo mfashanyo zigashikira no mu karere kagenzurwa n'abagwanya leta. Icambu kimwe rudende kijabuka mu ntara ya Idlib muri Syria kubaturutse muri Turkiya kirugaye kubera amabarabara yononekaye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashikirije ijambo mu nama nshingamateka y'Ubwongereza abushimira ku mfashanyo bumaze gutanga, ariko anasaba yuko bwo mwongera ibirimo indege za gisirikare. Mu rugendo rwiwe rugira kabiri gusa amaze kugira mu mahanga kuva intambara mu gihugu ciwe yaduka, Perezida Zelensky yashimangiye yuko ingabo z'Uburusiya zishobora kuzotsindwa, aho yavuze yuko iciza cama gitsinda ikibi. Yashimiye mu buryo budasanzwe
abafatiye ibihano by'ubutunzi Uburusiya ashimira n'Ubwongereza ku modokari za gisirikare bwatanze. Yongeye gusaba ibigwanisho bifasha mu ntambara yo mu kirere, asubiramwo amajambo yanditse ku nkofero z'abadereva b'indege za gisirikare ati dufise umwidegemvyo, duhe amababa yo kuwurinda. Twe abakozi b'abami bacu, abo ni abatwara indege z'intambara, tuzakora ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo isi iduhe indege zigezweho zizafasha kandi zikarinda abatwara indege baturindira umutekano. Kandi ndabasaba, nsaba n'isi yose mu magambo yoroshye nyamara akomeye, guha Ukraine indege z'intambara zizadufasha kubona ubwigenge. Bwana Zelensky ateganya kugendera kandi ingabo za Ukraine ziriko zirakarihirizwa ubwenge hano mu Bwongereza. Imwumva ni BBC Gahuzamiryango. Ishirahamwe mpuzamakungu riragabisha ko bishoboka cane kuva mu kwezi kwa kane ko muri Somalia hasubira gutera kigoyi nkuko ibimenyetso bihari muri kino gihe vyerekana yuko imvura ishobora gusubira gutara yikurikiranya ku ncuro ya gatandatu. ONU ivuga yuko abantu bagera kuri miliyoni 7 bakibangamiwe n'uruzuba rumaze igihe kirekire kitari bwaboneke muri ico gihugu mu myaka iharugwa mu mirongo. Kogwa bahuriyemwo i Mogadisho, abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu leta ya Somalia hamwe n'abajejwe gutanga imfashanyo bavuze yuko ubufasha amakungu yatanze kugeza ubu budakwiye. Basaba yuko hoboneka imfashanyo irenga miliyaridi 2.5 z'amadolari. Umwe mu bahagarariye leta yavuze yuko uruhara rwa Somalia ari ruto cyane mu guhumanya ikirere, gituma haba ingaruka zihindagurika ry'ibihe ari nazo zirimwo urwo ruzuba rukabije. Ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu zagiye kugarura umutekano muri Congo MONUSCO zimenyesha yuko hagiye gukorwa amatohoza zifadikanije nabo mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa ku mfu z'abantu 3 baguye mu myerekano. MONUSCO ivuga yuko ivyo vyabaye igihe abari mu myerekano bagaba igitero ku rukirikirane rw'imodokari zayo ejo ku munsi wa kabiri. Mu mwaka uheze habaye imyerekano myinshi yo kwiyamiriza inteko za ONU zaneguye cyane yuko zananiwe guhagarika ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisha aho muri Congo. Inkuru ya Will Ross umishikizwa na Robert Patrick Misigaro. Ubwa mbere ibarabara ryabanje kuzibigwa hakoreshejwe amabuye n'ibindi bicafu. Mu nyuma abari mu myerekano batera urukurikirane rw'imodokari zishiramwe mpuzamakungu ONU igihe zariko zisubira inyuma zivuye mu muji wa Goma mu buseruko bwa Congo. Amasanamu ya video yerekana ikamyo nyinshi ziriko zirasha. Inteko za ONU zizwi nka MONUSCO zimenyesha ko abo bari mu myerekano bapfuye igihe abo muri MONUSCO bari baherekejwe n'abasirikare ba Congo bariko baragerageza gukingiriza modokari. Imodokari nyinshi zarasahuwe. Agacavu ni kenshi kubera umugwi wa M23 ucigikiwe n'u Rwanda ukomeza gusatira igisagara ca Goma, ivyagiriji leta y'u Rwanda yamye hakana. Ababa mu buseruko bwa Congo baribaza kuva kera impamvu inteko za ONU ziharugwa mu bihumbi zidashobora kugira ico zikoze mu guhagarika indyane zo muri ico gihugu. Abari mu myerekano bagiriza kandi ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziherutse kurungikwa muri Congo kunanigwa gukingira abanyagihugu. Leta ya Uganda imenyesha yuko itazokongera ikiringo uhagarariye umugujejwe agateka kazi na muntu mwishirahamwe mpuzamakungu c'uburenganzira bwo gukorera muri ico gihugu. Iyo ngingo yaniguye n'imigwi iharanira uburenganzira hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Habaye ibitero byo guhasha bitumbera abatavuga rumwe n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni ari ku butegetsi kuva mu 1986. Abatavuga rumwe na leta bemeza yuko abantu baharugwa mu mirongo bafashwe bakaborezwa igufa inyuma y'amatora yabaye mu myaka 2 ishize. Icegera c'umushikiranganje w'imigenderanire ajejwe ibibazo byo mu makungu Henry Okello Oryem avuga yuko urugero rw'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu rwiyongereye muri Uganda
ko uburongozi bwa Perezida Museveni yavuze yuko urwego rwashizweho na leta hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike bihagije kugira ngo bishobore gukurikirana iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu gihugu. President Akoze Florentine Kwizera akora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Turukiya aho Perezida Recep Tayyip Erdogan yagendereye agace kazahajwe bikomeye n'umutingito wo kuwa mbere umaze kwica abantu kugeza ubu barenga 11,000. N'umutingito wibasiye amajyepfo ya Turukiya ndetse n'igice cy'amajyaruguru ya Syria. Bwana Erdogan yemeye ko ku ikubitiro habayeho ibibazo byo gutabara abantu, ariko yatunze agatoki imihanda n'ibibuga by'indege byangiritse nk'impamvu yateye iri kerererwa ryo kubatabara. Hagati aho abakora mu rwego rw'ubutabazi baracyakomeje umuhate wo guhiga abarokotse mu gace k'amajyepfo ya Turukiya ndetse n'amajyaruguru nyine ya Syria. Mu gushaka kumenya uko ibintu bimeze mu gihugu n'uko umwuka wifashe, navuganye na Camille Niyonkuru n'umunyarwanda ukorera i Ankara. Avuga ko umutingito wahagaritse igihugu mugongo. Ni icyago cy'igihugu cyose. Ndi mu mujyi wa Ankara, ni umujyi utaragizweho ingaruka nyinshi n'ikiza, uretse wenda ko abatari abahari baba bafite abavandimwe, baba bafite inshuti ziri mu yindi mijyi igera mu 10 yibasiwe n'iki kiza. Ni icyunamo cy'iminsi 7 cyatanzwe na leta ya Turukiya. Mu gihugu hose buri muntu wese aho unyuze n'amaradiyo nayo hose ni umwuka w'ibyago, ari ukwitanga kwa buri wese mu gufatanya muri aka kababaro, mu gushaka ibisubizo, kuko hari imiryango myinshi, abaturage, abavandimwe bari kuba hanze, bari kurara hanze mu mijyi yose itandukanye. Birumvikana. Ariko wowe nubwo utagizweho n'ingaruka aho ngaho Ankara aho uri, hari abuzi mwabashije kuvugana cyangwa se bari batuye aho hagizweho ingaruka? Ndarimo mvugana n'imiryango myinshi, mfite abashuti benshi batuye mu mijyi itandukanye. Hari nk'umupapa tuziranye warutuye mu mujyi wa Hatay, wasenyewe inzu ye yaraguye, ariko we yaguye irimo n'imiryango myinshi, ariko w'amahirwe yari afite nuko yageraje muri Ankara kuva mu bonani yari akiri hano, ibyago bibadahari. Twavuganye ejo ari mu gusubira yagiye kureba uko byagenze, kuko abaturanyi be bari batuye muri apartment ye. Hari umwana twiganye muri Master Legacy University, yapfuje papa wiwe nawe inzu yabagamo yabagwiriye, arimo mu babashe kuboneka basize ubuzima aho yaratuye mu mujyi wa Gaziantep. Urumva rero ni ahantu henshi, aretse nabo ngabo hari abo mukorana mwakoranye se ujya kubaza ukavuga ati masenge umukuzine wanjye. Ni ikiza kiri rusange, urumva abantu barenga gutya 1000. None hari n'abagishakisha, hari abo kuvuga ati none abanjye sinzi naho bari, cyangwa ukabona nk'umuntu musanzwe muziranye mwahuriye muri forum runaka arabyanditse kuri ati rukuze wanjye runaka, nanubu turacyangwa mushakisha, mutanga itangazo abari mufasha rwose mugihageze mu mubone. Urumva ni ikiza gikora ku mutima wa buri muntu wese, waba aho cyabere cyangwa utaruhari. Nk'abantu bo mu karere, mu Rwanda, mu Burundi, hari abo uzi bashobora kuba bagizweho ingaruka? Kugeza uyu munsi nta bantu turamenya bagizweho ingaruka, kuko abanyarwanda benshi babaga mu mijyi iherereye hariya bagera muri 7 bari bariyo. Abo muri umuti witwa Dana bari baje inanga muri Ankara. Hari umuvandimwe wo mu Burundi wari wagize ibyago byo gufasha umwana, bari bamutabaye, ibiza biba bari hano. Ikindi abandi bari bariyo bo bagize amahirwe yo kurokoka, inzu bari batuyemo ntizagwa, ariko nk'abari mu mujyi wa Gaziantep, amakuru hari twavuganye nabo n'abayobozi bw'ambasade bwarabasuye, bavuganye nabo, babashije gushaka imodoka barekodesha kugira ngo babaye bayibayemo. Abari muri Shamir Urufa nabo naho baracyahari, ariko bose urumva muri iyo mijyi bose barimo kuba hanze, ntabwo bemerewe gusubira mu mazu kugeza igihe leta izabemerera, kuko hari amazu aba yagizweho ikibazo, ashobora kuba agihagaze ariko ashobora kugwa mu mwanya n'umwanya. So barimo kuba hanze, n'ubufasha bwose burimo kubasanga hanze. Ubumva ikibazo nk'Abanyarwanda n'Abarundi ntawe turamenya abagize ibyago byo kuba yabura ubuzima, uretse nyine abakiri muri iyo mihangayiko ko bari hanze badafite ubushobozi bwo gusubira mu mazu, bakirindiriye no kumenya aho situation yerekeza. Camille Niyonkuru, umunyarwanda wa Ankara. Mu Rwanda, Minisiteri y'Imari yasabye Inteko Ishinga Amategeko kwemera ko habaho inyongera ku ngengo y'imari y'umwaka yari yaratowe ubu ndetse yari imaze amezi agera kuri 7 ishyirwa mu bikorwa. Impamvu y'izi mpinduka ngo ni ukubahiriza ibyemezo bya guverinoma nk'icyongera umushahara ku barimu ndetse n'ibindi byemejwe nyuma y'itorwa ry'ingengo y'imari yari imaze iminsi ikoreshwa. Ngo hariho kandi no guhuza ingengo y'imari n'ibiciro byakomeje gutumbagira kubera ibibazo bitandukanye birimo ndetse na COVID-19. Hari inzego z'igihugu zongerewe ingengo y'imari, ariko kandi hakaba n'izayigabanyirijwe. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa.
ubwo yari imbere y'abadepite, minisitiri w'imari Ndagijimana yasabye abadepite kwemeza inyongera isaga gato 2% ku ngengo y'imari ya miliyari 4,658 yari yatangajwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Minisitiri Ndagijimana avuga ko inyongera izafasha leta guhangana n'ibibazo byavutse birimo ibitari byitezwe nk'izamuka rikabije ry'ibiciro. Hari kandi n'ibyemezo byafashwe na guverinoma nyuma y'itangazwa ry'ingengo y'imari ubigeze rwagati ikoreshwa. Minisitiri Ndagijimana avuga zimwe mu nzego zirebwa n'izi mpinduka. Gahunda yo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera imishahara y'abarimu, kugaburira abana bose mu gishuri, gutegura ibizamini bya leta by'umwaka ndetse no kongera ifumbire mu rwego rw'ubuhinzi igenewe kuzamura umusaruro wa kawa. Muri rusange turasaba ko ingengo y'imari yiyongera ikagera kuri miliyari 4,764,8. Minisitiri Ndagijimana yabwiye abadepite ko ingengo y'imari y'inyongera izava ku mafaranga aturuka ku misoro aziyongera ugereranije n'ayari yitezwe kuboneka. Uretse inzego zizongererwa amafaranga, hari n'izindi zizagabanyirizwa ayo zari zaragenewe. Uru ni nk'urwego rw'imishinga rwagabanyirijwe agera kuri miliyari 66. Aha niho abadepite bagaragaje impungenge. Nabonye ko ingengo y'imari y'inzego zimwe yagabanutse. Ese ibi byaba bivuze ko izo nzego zitakikeneye ugereranije n'igihe dusigaje ngo dusoze umwaka w'ingengo y'imari? Ese byaba byaratewe na planning imbi y'izo nzego? Ikindi kibazo ku ngengo y'imari y'iterambere n'ishoramari rya leta yagabanutseho miliyari zigera kuri 66.5. Numvise nkeneye ko babihuza kugira ngo tuzarebe uburyo ibi bikorwa remezo bizakomeza kuzamuka, kandi hano batwereka ko ingengo y'imari y'iterambere hari aho yagabanutse. Minisitiri w'imari ariko yabwiye abadepite ko nta mpungenge bakwiye kugira kuko habayeho ugushishoza cyane mu ngengo nshya izagenerwa buri rwego. Hari imishinga ijyana cyane yo mu bwubatsi byagaragaye ko ikiri mu nyigo ninatangira izakoresha wenda amafaranga ya avance imirimo itangiye cyangwa se inyemezabuguzi ya mbere y'imirimo aho igeze, ukabona ko amafaranga azakoreshwa yose kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Icyo gihe rero tureba gahunda iriho, tukareba aho bigeze, tukareba amasezerano uko ameze, arengaho akajya mu bindi byihutirwa. Uretse ibikorwa byari mu ngengo y'uyu mwaka, abadepite babajije no ku bijyanye n'imishinga yemewe muri gahunda zatanzwe n'umukuru w'igihugu ubwo yiyamamazaga. Hari abadepite bagaragaje impungenge z'imishinga itararangira, nyamara manda y'umukuru w'igihugu ishigaje umwaka umwe ikarangira. Iyi ni nk'imishinga migari yo kubaka imihanda n'ibindi bikorwa remezo yagombaga kurangirana n'umwaka utaha. Minisitiri w'imari avuga ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ibyemewe n'umukuru w'igihugu birangirire ku gihe. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Iyo nkuru tugejeje ku isamo ya 13 aho mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Hano i London ni 10:47. BBC Gahuzamiryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya tugaruka ku makuru y'akarere nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma y'icyegeranyo cya Human Rights Watch, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gishinja umutwe w'inyeshyamba za M23 gukora ibyaha bishobora kuba iby'intambara, uyu mutwe wahakanye ibyo birego byose. M23 yamaze gufata bimwe mu bice byo muri teritwari za Rucuru na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ihakana ibiri muri iperereza rya Human Rights Watch yishinja gushyira abasivile mu gisirikare cyayo ku ngufu ndetse no kwica abasivile mu duce tuberamo imirwano. Human Rights Watch ivuga ko abasivile barenga 30 biciwe mu duce twa Kishishe ndetse na Rucuru hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 kwa 2022. Navuganye na Canisius Karemera Munyarugerero, akaba ari umuvugizi wungirije w'uyu mutwe wa M23. Ntangira mubaza niba iki cyegeranyo cya Human Rights Watch baragisomye. Twaragisomye ariko ndagira ngo uhamirize ko kugeza kuri n'umunota ari ibinyoma. Ibyo banditse ntabwo ari byo, ahubwo nibaza ababyanditseho babikuye naho babyandikiye ntabwo mbyibaza. Bavuga ko babikuye aho byabereye bavugana n'abantu bo mu miryango y'abishwe. Ndagira ngo nkubaze abo bantu bo mu miryango bishwe ni bande? Ni bantu ki? Bari hehe? Baherereye he? Babivugiye he? Uwo muntu babajije ninde? Uwo wabyanditse ninde? Yabyandikiye hehe? Abapfuye ni bande?
umuntu uko agira igitsina akagira uwo ari we, ni umugore, ni umugabo, ni umwana, yitwa nde, avoka muri herokarite, uwabajijwe ninde. Bavuga ko ku itariki ya 29 z'ukwa 11 nk'urugero kwa 2022 babonye abasivile batari munsi ya 22 biciwe ikishishe kandi bishwe n'ingabo zanyu za M23. Ibyo murabihakana? Iyo raporo twarayinyomoje, tunasaba abo ba human rights kugira ngo baze kuri terenatwe batwereke batuzira abantu bapfuye naha, umuntu wapfuye ni kanaka akomoka muri uyu muryango naho yahambwe naha. Twarabinyomoje kuva inshuro nyinshi, ariko baragenda batanga ingero nyinshi ndetse ziriho n'amatariki n'uturere. Bagavuga ko hari nk'abandi basivili 10 biciwe igihe ngo mwagendaga, nk'uko Human Rights Watch ibivuga, mwagendaga muhiga inzu ku nzu abarwanyi mu Rwanda muhanganye mu mitwe aho ngaho muri utwo turere. Akavuga abandi bageza kuri 13 bishwe hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 i Rucuru. Ibyo byose ubwo ngubwo no kuvuga barabihimba Bwana Karemera? Umenyesha ko teritwari ya Rucuru igizwe n'amakolektivite sheferi abiri, Bwisha na Buto, igizwe n'amagrupe 18, amagrupe 7 kuri Bwisha n'amagrupe 7 kuri Bwito. Masisi igice dukontorora kimaze kuba kinini cyane, hafi 80% y'igice teritwari ya Masisi. Abo baturage bose ducungiye umutekano, abagishishe bo nibo baryohereye cyane kwicwa kurusha abandi. None mwiperereza rya Human Rights Watch kandi banabashinja kwinjiza abasivile ku ngufu mu gisirikare. Ibyo byo murabihakana? Bwana munyamakuru, ndagira ngo niba ukurikirana neza nta rwatugwa rwatsindwa n'umunsi n'umwe. Ni gute bafata umuntu ukamujyana mu gisirikare ku ngufu agatsinda? Ugenda adashaka yarwana agatsinda. Imitwe myinshi y'inyeshyamba isanzwe yinjiza abasivile mu gisirikare cyayo. Ni impamvu nababazaga nimba mwebwe namwe mwarabikoze, kuko M23 barayishinja ko yabikoze. Human Rights Watch: nta kuntu wafata umuntu ngo umushyire mu gisirikare ku ngufu uzamujyane ku rugamba neshe, kuko nguvoma yanga avoma ibirohwa. Kuri icyo kindi cyo kuvuga kurwana mu gatsinda, baravuga ko impamvu mu Rwanda mu gatsinda ari uko mushyigikiwe na leta y'u Rwanda, ariko bakabaha n'ibikoresho bya gisirikare, ko ariyo mpamvu mu Rwanda mu gatsinda. None se niba reka ngubire bwa munyamakuru kuvuga ngo ibikoresho bya gisirikare ngo barashaka n'abasirikare, kereka nibagura n'imitima, kuko harwana umutima ntabwo harwana amaboko. Araho kurwana amaboko nago rirati ntabwo barishwe na Dawidi. Ikigaragaza kuvuga ngo u Rwanda nibwo rudufasha rukaduha n'intwaro. None se bashaka kunyumvisha ko guverinoma ya Kongo yabuze intwaro n'ibitwaro bafite by'abatura ntibibona ku mashusho. No kuvuga ngo mwebwe ku ruhande rwanyu ibintu byose babashinja murabihakana, ibintu byose ku ruhande rwanyu ni paradizo, nta kintu na kimwe mwemera babashinja? Ndagira ngo niba batekeza ko u Rwanda rufite imbaraga akaba ariko batinya bahora bafite ubwoba, ndabizi abanyekongo bararyama bagasinzira, n'abasirikare babo iyo bari mu nama barasinzira, ariko bajya gukanguka bakanguka barota ko u Rwanda rwabateye. Icyo tubarusha twebwe nuko dutotezwa tukarwanira ukuri kwacu, nta kindi kirenze icyo. Kaniziyusi Karemera Munyarugero ni umuvugizi wungirije wa M23. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye, Stefano we urambyaye rwose. Usanze habura gatunga umugabo aha ngaha rwose anyamburikira ka ngo ntambobeshyera. Ariko ubwo ahantu wubaka wahitegereje neza busho. Va muri yo shangwe ino twubake. Ikibanza nagipimye neza rwose n'umusingi dore warangiye. Busho. Ndavuze ngo hituhagarara ntongere kubaka. Bite mpagarara. Ni 12:45 kuri BBC. Iperereza ryakozwe na BBC ryahishuye uburyo amatsinda y'inkozi z'ibibi z'amabandi mu Misiri ahura agapyenagaza akanahatira abatinganyi bahura nabo ku mbuga za internet zo guteretaniraho, izo bita dating apps, gutanga amakuru ku gahato. BBC kandi yanabonye ko polisi iri gukoresha izi mbuga mu guhiga abatinganyi no kubata muri yombi. Mbaye nguteguje iyi nkuru irimo amagambo bamwe mushobora kubona ko akomeretsa. Ni inkuru ya Ahmad Shibabo Eldin, muragizwa na Florentine Kwizera. Manura amaboko, urakakaza ndakwica. Ayo niyo majambo yumvikana muri iyi video iteye akoba. Muri yo umugwi w'abantu 5 baboneka bahagaze mu cumba bari gusa kandi bafise ubwoba bwinshi cyane. Biracamwe bagakubitwa, uwundi mwanya bagategekwa gutamba bafatiwe ku imbugita.
iyo video yerekana igitero c'umugwi wiziziye abantu bahuza igitsina gisa bazwi nka LGBTQ mu Misiri. Ni video yarabwe inshuro zirenga miliyoni 2. Ni kimwe mu bindi bitero vyinshi umugwi wacu wasuzumye mu matohoza wakoze. Yambereye amasaha 6 ya mbere mabi mu buzima bwanjye. Leila yari umwe mu bantu bakubaguwe muri iyo video, byatwaye ukwezi kugira ngo tumugereko. Aracibuka ivyamubayeko. Nari no gushobora gupfa. Nari ngiye kwicwa n'ubwoba. Leila yishira mu ngwi w'abatibona canke batiyumva mu mwirondoro bahabwa kubera igitsina bavukanye, abo bita aba transgender. Kutubwira ivyiwe bishobora kumukwegera ingorane. Twamuhinduriye amazina ku mvo z'umutekano. Umwirondoro wiwe wonyene ufatiye ku guhindura igitsina yavukanye bimushira mu kaga hano mu Misiri. Ivyo umugwi wari ubizi igihe wagerageza kumuturubika no kumukwegera muri iyi video. Nta tegeko rizwi ku mugaragaro rihana abahuzi igitsina gisa mu Misiri, ariko mwitohoza twakoze twasanze hari icaha citwa kwiyandagaza mu busambanyi, icaha mu bisanzwe cahora cagirizwa abadandaza umubiri. Ubu nico gikoreshwa mu guhana abari mu mugwi w'abahuzi igitsina gisa canke LGBTQ community. Inkuru yose ivuga neza kuri abo bahuzi igitsina gisa canke homosexualité irabujijwe mu itangazamakuru rya Misiri. Mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu, umunyamakuru ariko arabwira umuvyeyi afise impungenge ku mwana wiwe ari muri uwo mugwi w'abahuzi igitsina gisa ko akeneye kuvugwa. Biciye mu kubaza bashikiwe n'ivyo vyago hamwe no kuri internet, twarashoboye kumenya umukuru w'uyu mugwi w'abagizi ba nabi baboneka muri iyi video yarabwe inshuro nyinshi cane. Azwi ku izina rya Yahya. Twasanze uyu mugwi waragavye ibitero bisa n'ibi n'imiburiburi bigera kuri 4. Twaranatangaye gusanga Yahya ubwiwe nawe nyene ari muri uwo mugwi w'abahuzi igitsina gisa kandi akora n'amatangazo yo kudandaza umubiri wiwe abicishije kuri internet. Said nuyundi yaguye mu vyara vy'uyu mugwi w'abagizi ba nabi utwagwa na Yahya. Ni hagikwiza imyaka 18 y'amavuko. Yarakubiswe aribwa afatwa n'amasanamu ya video. Yansabye amafaranga nanjye ntayo mfite. Rero yahise ahamagara abavyeyi banje, none iyo video yakwirakwijwe Misiri yose. Yashatse kujana ikirego ku gipolisi ariko umwunganizi mu mategeko amuhanura kubireka. Yagize ati mwese muzahita mufungwa ngo kubera ndi umutinganyi nawe akaba yaribye. Yavuze ko icyaha cye kidakomeye nk'icyo cyanjye hano mu Misiri. Abenshi mu bo twavugishije baratinya kuja ku gipolisi, mbere bamwe batubwira yuko batawe muri yompi igihe bagerageza gutwara ibirego nka bene ivyo. Abapolisi ubwabo bigize abakoresha imbuga zo kuri internet zifise programme canke app zo guhuza abarondera abakunzi kugira ngo bikunde bashikire kandi bate muri yompi abahuza igitsina gisa canke abo mu mugwi w'aba LGBTQ. BBC yahawe uruhusha rudasanzwe rwo kuraba mu nyandiko z'igipolisi n'izindi zerekana uko bakoze amatohoza kuri ico kibazo, harimo n'amajwi y'ikiganiro yasubiwemwo, aha hagatangura umupolisi. Uwo babarigeze kuryamana n'undi mugabo. Yego. None nta kuntu twohura. Ariko none ko mbana n'abavyeyi. Ingo nshuti yanje, reka amasoni twoshobora guhurira ahantu haja abantu benshi, hanyuma tukajana iwanje. Muri zimwe muri izo nyandiko abapolisi baba bariko barondera abagurisha imibiri yabo icaha gihanwa n'amategeko mu Misiri. Ariko mu zindi nta vy'amafaranga bavuga. Ingabo z'igipolisi za Misiri zironka inyigisho ziva mu Bwongereza biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU, kandi leta igakoresha miliyaridi z'amafaranga aturutse mu makori y'abanyagihugu bo mu bumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uburenganzira bw'abahuza igitsina gisa canke aba LGBTQ bukingiwe n'amategeko. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Misiri ntaco yishuye ku vyo BBC yamusavye kugira ica bivuzeko. Yahya arahakana uruhara ubwo ari rwo rwose mu bitero vy'uwo mugwi. Ahlan. Hi. Nagiye muri Suwede guhura na Leila aho yahawe ubuhungiro. Ariko indani mu Misiri
sayidi n'abandi bahuza igitsina gisa canke aba LGBTQ bategerezwa kuguma binyegeje canke naho bagahura n'ingaruka zavyo. iyo nkuru rero ni nayo itugejeje mwagezwaho na Florentine kwijenda ya Ahmad Shibab Eldine. Tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu kuri uyu wa gatatu. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. Niba utabashije gutangirana natwe wajya kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook ugashaka mwishakiro ukandika mu BBC Gahuza ukareba ibiganiro ndetse n'uburyo bw'amashusho. Twafashijwe na Jamie Gani kugira ngo amajwi akugere bameze neza cyane. Prudence Ngyumva uraharyana na hejo.